Nibiki? Sasa nikwambie wallahi nitakupiga makofi. Asikia basi nitakupiga makofi. Basi ndakubwira kandi ngasi black yanzanye je. Ngasi naje ngakuburofa. Abajamana bahungu 10 bamaze kubona ati uyu no mukura kw'ikintu bakacariwe bashirako inda. Je ndasuzugura igitsina isigitsina cyari cyose mbagufata rebo hari utuntu tunusanga umenga turanuka mari. Umukobwa ari kwimana nimba tabunitse umugongo yavunitse amabere uko no arakisa mu bugwa neza. Chende umuntu w'abantu. Kubera ko urumva avuga ngo mwaryamanye ngo yabo rero. Uzara kunda mu mabere nibiki. Wambira aramushije ngo ntawuzi. Ubu nawe jetanga kunda hamira mate. Rero nigire mwibose ndabona. Sio fresh toka trava mwiwese malove. Sinikale hapo. Ukaye wapi? Hapana cha kukasi mama wende. Hakuri kugende. Subiri. Wende. Nuko munini. None kwitangana naho ndazura panze malove. Kanyarura nini vraiment? Ndapanze. Ayi inzu ni uyari. None nimba baramuriye mani. Oya ntumimvuga nabi imbere y'abantu vraiment. Igitsina ntandero kigira ntuze we. Ntuzi ko nabasazi mama baburi. STV every story matters. Guys akunzi ba STV j'espère que mumeze neza je meze bon. Ndashima meze fresh kandi sana. So rero ndi kuri 18 muri ubanza. Nagarutse kumuraba Elma Love. Bavugana ngo ntazibana zidakomana amahembe. Rero najeja tuvugane cyakibazo cha wa mukobwa yavuga ko yamuteye inda. Sito cyamvukora donc bakora imisoro ya Elma Love. Bakora lundi ya vendredi. Cyamugati kanze kumuraba kwa musanda muyagishe numve icyo bivuga ko maybe ushaka gusanga ude mukobwa yaramubeshe. Kwara abakobwa bajyamana bahungu 10 bamaze kubona ati uyu no mukura kw'ikintu bakacariwe bashirako inda. Rero cyamugati reka nzinda muyagishe numve icyo bivuga ko cyamugati reka nze kumurondera aha bakugira tuvugane. Maybe bashobora kunyankira ariko ndaza kugerageza uburyo bwose ndamuyagishe menye ukuri au kuri. Ngumane nanje deje namukutane kwa hapa. Wanamwita Elma Love mwalimu. Bamukururofa man. Ndamutsa ni sawa. Numusuke kwa maji. Ndamutsa. Urofa wa hivyo. Basi nisalimie. Huu ni urofa. Nisalimie basi ndio yake vipi? Safi. Uko bien? Fresh. Nataka enda kusali nini? Ngombe kusenga. Oya. Ngomba ukubitire he. Nashaka kubimenye we nambie unataka nini kwanza? Nje kugira tuyage. Tuyage hima. Mwe mtana namukona ntamaze mufisi. Bon uribuka basi ho cagiye twari naje ngara mukobwa. Uravyi. Ukunda nawe none. Rega sinje kujya Yego no. Wewe urazurusa ko fise ukabusha kandi nazurusa ko. Urazurusa ko wewe. Giye mvumbura ko anniversaire ko navyibagiye. Ubu tugiye gukomesha. Ngoja kwanza mane imwe tuwe tuba serious kwanza nibi. Ngasi ndi seri. Ukurunyene nambaye neza ni pantaro ya papa muri na nturu wango sindi seri reka banda kwegere kwanza. Kundaba. Mutasa kunziba. Hano mugira nabi mani. Mwende nisiwafanyia je ubeni sawa. Je unishavura nabi. Maze kandi turi mande twari tuvuge buke. Rero nigire mwibose ndako. Sio fresh toka trava mwiwese malove. Malove. Kuya. Baba twari malove. Twa urofa sikuye uko. Ingo tuvugane. Oya ni muri dushe. None nakubwize wabwo bwa busamba nyakuvuga ko nibwo. Ubu nawe nje muri dushe. Kwetongelee huku. Malove kuya. Malove ngo tuvuga. Ngo tuvugane. Malove biku niki? Nibiki? Sina nikwambie sivyo. Tureke nkina mico, tureke black. Ukeneye amahoro wigire. Chivi ya mukobwa nabinkeneye kuvuga nako. Bisigwe rero kujya ujye mukobwa yavuze ari ukuri. Oya ahubwo bimanurira izina man. Bimanurira agaciro kiwanje. None ko bimanurira agaciro wawe udashobora kugusigurira abafana. Nensigurike. Basi ujya mushaho nsigura niki. Erega kijya wari wanashavuye ujya mukobwa ari kwimana nimba tabunitse umugongo yavunitse amabere uko nukuri. Rumva ndibaza ahubwo ndibaza ubuhari nukuri. Mana we. Elma Love. Basi ujya mukobwa n'umufana wawe. Miri. Mva nkubwire ikintu kimwe sivyo. Kandi abakunzi ba STV bavyumve.
je ndibaza nta muntu numwe anze kukibi nimba hari ikibunzi ndakuzi kuneza yo turabana sana voilà nimba runzine kuneza gute ushobora kumva neza uko ibintu byo bese ukuye mu barabara woca uva kuvyemera ngo urazanye kwa Malove gana sinavyemeye d'abord de mukobwa mimi simjuu sivyo ntawo nzi rero yandonde kije gihe wowe warigeze kumbwira miri vipi maze imisi mudakorane kambia hari ibikorwa STV mu kije gihe wavyibuka hamwe cyuronzana kumvumbura navyo bika wewe kije gihe sasa yagumye nawo dukora ikiganiro ndamu adresse ya homba aromba tuzosange home rero byamana hasanga muhira ngoshaka ngo mpaka bije imbere ya kamera nikasema po anapata content maybe gusa akora jamani content ya kumuhaibisha El Malove gaseme wasi kuvuga kwana chima rega je sinanze imbere ko ari wewe kandi rero urumva yabimbwiye twamazira kuva ku kazi yata depression naye bwakoresha ngo ningebiye baga me yacambwira ngo ashaka ngo bije imbere ya kamera gukora ngo nawe mubwiriye ngo biri imbere ya kamera basi mugaje ibyo byose nibaza ko yoba yarabipanze kubera ko urumva avuga ngo mwaryamanye ngo yaborewe umva ngo muri yaborewe ngo mwararanye mu ntuze ya mu hotel ndara mu hotel hacha ndara mu hotel mvuga gute je mvize umugore mu nzu man bro je mvize umugore mu nzu none no ndara mu hotel mvuga ko naraye he shahiba wajeje ko kuvuga ati nukuri n'umusi kumusigiti shehe yasiguye sana gushika na tutakatire warabuye abantu baraho kumusigiti yazi none nasi ndivyo nagumye nibaza none rero hari ibintu umuntu adashobora kudendekiranya ngo aje kumvugirako kora kicambere umugore arazi ko je mva kuri BAB 19 je ntakazi karenza 19 nkora bandi muhira urumva bandi muhira je mba nitaye je ndi umuntu kuva sinshobora kurara hanze sans programme urumva urumva bisigwa ko ari wabiteguye ico gihe mbavize programme y'ikintu kandi kiba ari ikintu kiri juste kuburyo nubwo ugoza ukaza umugore ati nakarihe abazi neza adresse iri point akwereka ahondi novuga je ndi umuntu ndi gukya ku rugo bw'iwanje ugashuzana umuntu re from nowhere yangura muze ngo yatendana El Malove akuni yaguhamagara ari Malove vuga ngo sheri agusanga nizina rya Malove atanigaza yavuze ngo numufana wawe je n'umugore wanje hamagara sheri je nitwa sheri aguhamagara irya mpamagara sawa baba none basi iyo mukobwa basi mugaho basuramuzi nukuri ntawenze Porushwe nawe nizina ry'Imana kubesha ni cyane ntawenze rero mu nyuma najya amwe twaci wowe watwirukanye naramuwaje none canke ujya mu cameraman we washaka gusa canke naye guteye ngo sinzi uko nari nanyoye tibasi rimwe n'imwe je mpora nibaza yuko hari abantu babayeho kugira ngo bakorore umuntu sivyo ntushobora kubimenya ashobora kuba yarahawe amadiri yo kugira ngo aza ancafuze canke peut-être ugasanga nawe yifitiye ivyiwe kubera ko hari abantu bakunda ivyuzuye sivyo hari abantu bakunda abantu bari populaire abantu bavuzwe abantu abona ko ariko mubona hirya no hino sayagaje avuga ati bana ningene mwanamke kufana na vile kwanza uri muto wapi uzukampande mba niwo abwa niwo shu nubwo mwamwandroze vrai niyo nahagarara reka inkebuzo Vrema Malove none wallahi umukobwa nkujya oya noga imbwa w'inzungu vrema abisuga si yari yambije basakisiga ndambwiye aje kwiki ngo kuyambiza gute jense nafana mu mani je ntumbona kugenda suzugura igitsina isigitsina cyari cyose mba gufata ariko hari utune tuntu usanga umenga turanuka mari Boreo je umva nabuda sije Malove nzomurondera komse ndamubaze ko yema kuri kunukwahe ukuntu bimeze rero kure kwa baba ko yandi umuntu mubi sinari gukenera uko byagenze nuko ntawenzi sivyo nimba hari ikindi kintu akeneye basi warigeze kumwandikira mwageze kuyaba ntawenzi neno twagutata wenzi nimba hari ikindi kintu ahubwo akeneye arakisaba mu bugwa neza cyende umuntu w'abantu nimba hari ikintu akeneye yofashwa akeneye gufashwa yovuga umuntu aramufasha muri duka ashoboye ariko apana kurinda kuza gucafuza izina ry'umuntu cyene rakoze je mvisa boss nkorera ne nk'ubu boss banyekara ariko arabona ngo baje kunyagiriza amadazi ko mvise umuryango muhamwe ko murazamburira kwanza urugo munsambure naho nkora ne mucyo mushaka nje kubahe hari indi niyo mpamvu hari ibindi bintu rero hari ibindi bintu mguye kuza murarimita kwanza mbere yo gukora ikintu mubanze muze muraciyumvira tusikimbia juu ya views ziragira bisikukimbia kwa views kakangwa urisikia content ukasema handagiye reka turazinanye urisikia tu content ukasema tandagiye sasa muzamwimvira basi inyuma y'isi views haza kubiki la misikuda kwa bako ya urumva nashaka views sinakugaruka kukubaza sweet sije kamwe ni wacu nubwo ashitse kumfata kunguva ari muri douche sinayisingenge kuza ufata ko nguvu
sinari kuza no kunda mu mabere nibiki wambere aramushije ngo ntawuzi ubu nawe jetanga kunda hamira amate afu ngo nta muntu mwikwegera kazi wondi kwije nuko ngo najina hari amabere je nari ko ndirabira kaka dance kasa kandise nga gasima kushikora sibisanzwe sanzwe ari amabere woho bama bayafyonze bagufyonze nibisanzwe ndi afyonze uri kurabona ndabazi no sawa nta gusubisa ku babikoze apana yama bama bande abahungu ushaka kuzutora wanandikogoteyaga nk'ubu je ndumukorera gusa urumva inkuru amakuru washaka ni wigi amakuru ndashaka narose ariko ujya mukobwa baramuvunya umugongo bafana wa TV rero nihaza yuko aja kwivuza nukuri ndazi ko yavunitse siyo blague azatanga minde y'umutibishe none jewe malove ndamuvuza jewe huyu ndamuvuza malove siyo blague waramuvunye nukuri sha nukuri kujya kuna mutaye hasi akaba atari nko muri wa karede nukuri ko masindano yo bari ivyo rero biramusha n'ibintu vyiwiwe je ntibindaba ndaba man je kandi genda ndewabintega sinakwishe n'ivyo washaka nta ninde wamani ni cyare tuongee fresh je hari program tunadufitani basi nikale hapo ukaye wapi hapana cha kukaa simama wende hakuri kugende subiri wende nuko none kwitanga naho ndazura panze malove kanyarwa nini vraiment ndapanze ne ayinzu ni uyari wasinda nwese bose wari sindaira ayo nakoreye oya ni wayariha none ayari hase gusoma nakoze hamakabone toka kule oya simama sasa wende ushaguruka ushosha malove vitu gani subiri kwanza tuongeze amaliza kwa inkuru washaka ngiwa sinamba kandi uranchafuje aya na amazi kwanza hinge kwanza tuchanza tuyaga biti bide Kameramani wawe iniwezo muri BA mbazi basi ikintu ntarakwishura ndashishura oya ujya mukobwa hayima je sinemera ko utamuzi kuko vraiment ndazi sumusazi no kuruko Imana tumuvuga ati basi yariwe n'umugenzi wanje none uri umwopeje uri kuranyemeza icaha canke uri kurambaza ni wicara oya hasikia kwanza vuga hamugende sindi umwopeje ndimiri none urambaza nkakwishura ico nakwishura rero ucemera uko ucumba ndacemera gute kandi umotari n'ivyo wanje n'ivyi wawe basi genda rero nimba udashaka kuvyuma genda umufashe ayo manyanga yanyu mugira ivyo mushaka manyanga yawe apimiye mukorezi mwishengero kwe tuongeye kwanza miri ariko kumenisha malove acha kuni so vugende basi urasohoka uragenda cyane ugenda ndio tuyage gatoya unanijua nakujua baba enda kuzi no kuzi naweza nikaribisha machafu yako sasa hivi toka nje uende sawa reka sasa nikwambie wallahi nitakupiga makofi asikia basi basi ndakubwira kandi ngasi blague yanzanye je denga sinaje ngakuburofa ujya mu dadari mu bitaro umugongo waravunitse no kuri kandi waza ko ibintu bitari seri yaravunitse umugongo kandi ari mu bitaro urumva sasa kizaba mu nyuma frere uzo nk'umuti sasa miri sivyo tubwizanye kwanza ukuri twe serious ndi seri rega je nimba yaravunitse tampi ikosa nigi wanje cyane nigi wewe wamuzanye ni nige washavuye ni washavuye nise wamutaye hasi nene arishavuye cyane mu mwanshavuye none byina rega egwara mushavuye no kutumuvura umugongo wose ufumena amatama basi amatama birapfuma muri wo mugongo sasa nifanye nini hapo mtajuho yanje kwibira gusaka kabanga nimuzo ufise gatongo hajya muntu uza kumubone bura kadandaza muzo partage kabiri wewe unachezaga wewe urakina nitongo uramaze kugira itongo wewe ndabasi ndazi rukuno riba bimeze gusukara murima rero nimburi fise genda bura dandaza gatonyo ko musogende kumuvura sasa ni hivi sivyo yaba wewe yabo ico kimoshe kigenza ko risazi mushoze ko risazi ico kimoshe kigenza si mugenzi wanje mani uziwa mukuye mukuye mwibara baje kumayira biri ico kingenda bebe bacita gute nikimayibo no muntu urinze kura mwibarabara umva agira ni yaba avuga je muzara kwa malove ngo fyoto none nimba baramuriye mani oya ntutume mvuga inabi imbere y'abantu igitsina ntandero kigira ntuze we ntuzi ko nabasazi mama baburi kazi kawe japa na ndasimi ndo mtu wa kwanza sinaga bitu bya uhuni wa hivyo hariho nandi afite ibintu by'ubuhuni ntumbaze gusa iyo ni kibanga ndakwibiye mwene wacu mudadari mu bitaro yaravunitse umugongo bene byake je ntabwo wanda bifitiye ivyo bintu nk'ivyo guci utekereza sinaga wogana hivi kizimu cyutekereza menya gusa ko ari mu bitaro je ndagiye bayi funga mlango wako niko kuranyirukana iko mu hospitali tunaenda
anakuja araje gusumenya gusa ko kumwana abandi ari mu bitaro. Isazi y'abandi iri mu bitaro. Sawa. Nurugo mukubita na wewe. Tunaenda baba. Kandi usikuja muri toilette none. Sawa, funga mlango baba. Tena sirudiage hapa bila program. Kesho narudi. Ndabivuze ntuzogaruka ngaza. Ejo nzogaruka gutora amahera yo kumuvuza y'umukobwa. Kwantizama. Sawa kunzi ba TV. Gerenda mutane kumushikiriza ubutumwa inkuru niyo. Nubwo amfashe nabi ndi bose sinabaheneye nawe. Ciao ciao. STV, every story matters.